Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose hirya no hino ku isi, twongeye kubaramutsa ndetse no kwifuriza ibihe byiza cyane, tunabaha ikaze tunabifuriza kuzatoza neza iyi ndwi twatanguye, twifuriza kuzaronka amahoro n'imigisha bituruka ku Imana. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya ko twumviriza ngaho kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo ya Burundi News TV, imbonera kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafite ivumbi na gatoya, amakuru abagaruka ko bikomeje kugenda biravugwa canke biragaruka ngaho mu gihugu c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Twibanda ku yari karavugwa cane cane mu bijejwe umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu gitondo co kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda umwaka w'2024, turabahaye ikaze mwese. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho muri kino kiganiro c'uno mwanya. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yaraye akubutse mu nama ikomeye cane yari imaze imisi irabera i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa. Yaje kuhagera ku mugoroba kuri uyu wa Mungu waheze nyine ku mugoroba, aho by'umwihariko yaje afise ingamba zikomakomeye cane mu nyuma yo kumenya byinshi byagiye biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaje gutegeka yuko imbonerakure zigomba guhiga ndetse zigashakisha vuba na bwangu, by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa mu nyuma y'amagambo Honorable Agathon Rwasa yaherukaga gutangaza, yaherukaga kuvuga yuko rero adashobora kuzishikana by'umwihariko muri CNDD-FDD bitewe n'amabi yagomeza kugenda arakogwa ngaha muri CNDD-FDD, ndetse bakomeza kugenda anavuga yuko by'umwihariko yiyemeje kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije umwaka uza w'2025 uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni nako kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda atanga ubutumwa, maze aza kugenda ashimangira anasubiza bamwe by'umwihariko mu bamubajije niba yaba afise icemezo cyo kuzorekura canke akagirira ikigogwe bamwe mu banyururu bagiye batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, biganjemo abafise ibibazo birebana na politike mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko ngaha mu gihugu c'u Burundi bazinjire mu bikorwa by'amatora ibintu bimeze neza canga se ibintu bikomeje kugenda birajya mu murongo. Yaje kubazwa rero niba yaba yiteguye kurekura by'umwihariko General Ari Guillaume Bunyoni yarahoze arongoye igipolisi cy'u Burundi ndetse akaba n'umushikiranganje wa mbere, maze aza kugenda ababwira yuko ibyo ngibyo ari ibintu bisaba kwigwaho, icakora ababwira yuko bishoboka canke se bikaba bitashoboka. Ibi ni bimwe rero mu byatangajwe n'umuvugizi w'ibiro bya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye nk'uko byaje kugenda biratangazwa cyane yuko kandi bari baranajyanye muri uru rugendo nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda arabivugwa. Hari abagwayi benshi bariko baribonekeza nga mu gihugu c'u Burundi, cane cane ababarizwa mu mabohero amwe namwe, mu nyuma y'uko rero bagiye barashigwa mu mabohero asanzwe by'umwihariko adafise ubushobozi bwo kuba yabakira, ibigendanye n'ubucucike ari bya bindi nyine twakomeza kugenda turagarukaho nk'ibiriko birabera muri Kongo, mu nyuma y'uko rero ubucucike bwinshi bukomeje kugenda burahindura ibintu ndetse bugatuma ibintu birushaho kuzamba muri icyo gihugu. Ngaha mu gihugu c'u Burundi rero abantu bakomeje kugenda by'umwihariko barapfa, abandi bakaba bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, mu nyuma y'uko kandi hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara ubucucike bwinshi mu mabohero nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canga se amakuru akomeza kugenda arabitangaza. Nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, hari bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Uburaya byafatiriye imitungo igiye itandukanye y'igihugu c'Uburusiya bigendanye n'ingwano zimaze imisi canke ingwano cyashoje ku gihugu ca Ukraine. Biravuga ko rero imwe mu mitungo imwe n'imwe y'igihugu c'Uburusiya yafatiriwe n'ibihugu bimwe na bimwe, cane cane ibibarizwa muri NATO, yabigiye kwifashishwa mu kugura intwaro karundura, mu kugura intwaro zikomakomeye cane zigomba guhabwa Ukraine mu rwego rwo kugira ngo ikomeze kugenda iyo kwigwanaho. Guhera ku itariki 6 Myandagaro umwaka w'2024 ingwano zongeye gusubira gukomera cane cane mu gice cya Ukraine no mu bice bigiye bitandukanye, mu nyuma y'iko rero yabaye nk'ikoze mu jisho ry'Abarusiya ubwo yongeraga kwemeza gutera imbere mu gihugu c'Urusiya ndani mu karere ka Kursk, bikavuga ko yamaze no kugenda ifatamo
ubutaka bwinshi ndetse n'imidugudu ishika kwijana, ndetse hakaba harafashwe n'abasirikare n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ibi byose byaje gutuma Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya ashimangira ndetse anagaragaza neza ko atambabazi zihari zo gukomeza kujenjekera umwanzi, maze ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko yiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo umwanzi babashe kuba bomugwanya. Turabaha ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, tubifurize kumererwa neza cane, tunabifurize igitondo ciza cane. Abatwumviriza by'umwihariko muherereye mu ntara zigiye zitandukanye, abari ngaha ku mugabane wa Afrika mu bihugu by'ababanyi nk'u Rwanda, Congo, Kenya, Tanzania ndetse na Uganda, abari muri za Zambia, Zimbabwe ndetse n'ahandi mu burengero bwa Afrika muri za Burkina Faso na za Niger, Mali, mwese turabifuriza kumererwa neza cane. Batwumviriza kandi muri ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabifuriza ibihe byiza, tunabaha ikaze muri bino biganiro byacu ngaha kuri ino mboneshakure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Amakuru yacu reka tuyatangurire ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yihuta arikomeje kugenda aragarukaho cane, akomeje kugenda agaruka mu bamenyesha amakuru bariko barandika canga se abavuga. Nagaruka ku rugendo nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaramaze imisi yaragiriye i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, ubwo yari ari kumwe na bamwe by'umwihariko mu bafatanyije kurongora iki gihugu nk'uko byaje kugenda biratangazwa. Nk'uko rero amakuru yihuta akomeza kugenda arabigaruka canga se akomeza kugenda aradusumira, nuko by'umwihariko uru rugendo rwobaye rwiza icakora, kandi hari amwe mu makuru yagiye arasohoka ashigwa ahagaragara yavugaga yuko rero hariko haribazwa impamvu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yaratinze guhindukira mu gihe by'umwihariko abandi bakuru b'ibihugu bari baramaze kugenda baragaruka cera. Amakuru yihutsa kandi adafise ivumbi nuko bamwe batagiye barajya umunwa bavuga ko rero yoba yarasigaye mu bikorwa bigendanye n'ubudandaji bw'amabuye, nk'uko amakuru yihutsa akomeza kugenda aratubwira canga se nk'uko amakuru akomeza kugenda arabivuga. Hari bamwe bakomeje kugenda baravuga ati ngaha mu gihugu c'u Burundi harakwiye gushiraho itegeko rihana umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, mu gihe bigaragara yuko rero by'umwihariko ariko arakora ibintu bidahuye, cyane cyane ariko arakora urudandazwa rudahuye n'amategeko nk'uko biriko biratangazwa. Hari amakuru y'ibanga yabashije kuba yoshigwa ahagaragara umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ngo we wafise umugwi w'abantu bagendana mu ngendo agira mu makungu, harimo cane cane Albert Shingiro, abandi bantu Evariste Ndayishimiye akaba agenda abandanya kubategeka, cyane cyane iyo burira indege bamwe bagaca ahandi hantu ku buryo badashobora kuba bosakwa cyangwa se ngo hamenye ibyo bajyanye muri ibyo bihugu. Abantu bashika kuri 5 byaramenyekane yuko rero bakorana na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye iyo agiye mu makungu, bagenda rero bitwaje amabuye y'agaciro, baba bateguye neza rero abayabagurira, hanyuma amahera bagaca bayagaburamo kabiri. Ibi rero bivuga yuko rero ari imwe mu mpamvu zoba zaratumye nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yoba yaratinze kugaruka nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ni mu nyuma y'uko kandi inama bari baritabiriye yasoje kuwa gatanu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, ariko akaba yaje kugenda ahashika ku mugoroba kuri uyu wa Mungu uheze. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda biragaragara bivuga ko rero ho bagiye gutangura amatoza akomeye cyane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana uheze ku igenekerezo ry'umunani Nyakanga ku mwaka wa 2024 yagarutse avuye mu gihugu c'Ubushinwa, aho yari yitavye inama y'abakuru b'ibihugu rero biri ku mugabane wa Afrika, aho rero barabiye hamwe ingene Ubushinwa bwoshigikira mu iterambere ry'ibihugu rero bya Afrika, na cyane cyane ko Ubushinwa buteye imbere mu by'ubuhinga kandi by'umwihariko akaba ari igihugu c'icitegererezo ku bindi bihugu cane cane mw'isi. Muri iyo nama kandi bariye hamwe rero ibikorwa 10 bigiye gushigwa imbere rero kugira ngo imigenderanire y'ibihugu bya Afrika n'Ubushinwa itsimbatare yame rero yame ivamwa bishobore rero gushikira iterambere.
guhanahana rero ubumenyi mu byo intwaro ibereye n'imibano ni bimwe mu byagarutsweho cyane, gufashanya mu by'iterambere ry'urudandazwa, gushigikirana mu by'amahinguriro, gushigikirana mu by'amabarabara ahuza ibihugu aciye mu isi yumye, mu birere no mu mazi, gushigikirana mu byo iterambere, gushigikirana mu byo guteza imbere amagara y'abantu be n'ibikorwa byo guteza imbere mu gisata c'uburimyi, kuneza y'abenegihugu, gushigikirana mu byo guhanahana ubumenyi, mu gushiraho rero ibigo by'ubuhinga ndetse no guteza imbere imico kama, gushigikira mu vyerekeye iterambere ryitaho ibidukikije ndetse n'ibikorwa byo gushigikirana mu by'umutekano rusange, nk'uko byakomeje kugenda biravuga canga se biratangazwa. Icakora nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero agishika ahangaha yaje kugenda arabazwa by'umwihariko byinshi cyane bigiye bitandukanye, maze agenda abazwa ku bikorwa bigiye bitandukanye ndetse n'ingamba yaba avanye mu gihugu c'u Burundi, yaba avanye mu gihugu c'Ubushinwa, mu nyuma y'uko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi hariko harategurwa canga se haritegura amatora by'umwihariko azibonekeza canga se agiye kuzatangura umwaka uza w'2025. Amakuru yihuta by'umwihariko nuko yaje kugenda arabazwa ku bikorwa bigiye bitandukanye, haba ku myiteguro y'amatora ndetse by'umwihariko aza kubazwa ku banyepolitike bamwe na bamwe bamaze kugenda baramukurira inzira ku murima, bavuga ko rero bagomba kuzitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta by'umwihariko mu itangazo ryavuye rero by'umwihariko mu biro by'umukuru w'igihugu, by'umwihariko rishimangira ko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kugenda arashimangira ndetse akaba yamaze kugenda atangaza neza yuko by'umwihariko uwitwa Honorable Agathon Rwasa adashobora kuzemererwa kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, bitewe nuko rero by'umwihariko ataragira igihe canga se by'umwihariko atemerewe canga se akaba adafise by'umwihariko akaba adafise by'umwihariko umugambwe abarizwamo, ndetse bikaba binavuga ko rero by'umwihariko mu gihe umuntu adafise umugambwe canga se avuye mugambwe yarayoboye canga se yararongoye, by'umwihariko bagomba kuba hoshira imyaka ishika muri 2 kugira ngo abashe kuba yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ari wenyine cangwa ku giti kiwe. Izi rero by'umwihariko ni zimwe mu ngamba zashizweho ku ruhande rwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye n'abarongoye CNDD-FDD mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba boca intege canga baburizamo umugambi wa Honorable Agathon Rwasa. Uyu nguyu nyine akaba yarasanzwe arongoye CNL, akaba yaraje kugenda arayirukanwamo. Mu kiganiro aherutse gushira ahagaragara rero uyu nguyu yaje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza ko rero yiteguye 100% kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu uko byagenda kose, ndetse aza no kugenda ashimangira rero ko rero adashobora kwishikira mu mugambwe CNDD-FDD bitewe n'amabi ugenda ukora n'amabi wagiye urakora mu bihe bigiye bitandukanye. Hari amakuru kandi yaje kugenda avugwa ku bigendanye n'ifungurwa rya General Guillaume Bunyoni ndetse n'abandi banyepolitike bamwe na bamwe, kuko byakomeje kugenda birasabwa n'imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu, abakomeje kugenda barasaba yuko rero mu gihe mu gihugu cacu c'u Burundi baba ariko barategura amatora by'umwihariko mbere yuko ibikorwa by'amatora byotangura, abanyepolitike bamwe na bamwe by'umwihariko bifuza yuko boza barekugwa. Icakora cane abenshi baritsa kuri General Guillaume Bunyoni yarasanzwe afise ijambo rikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Byavuzwe ko kandi by'umwihariko hakiri ko harasuzumwa niba uyu mugabo ashobora kuba yorekugwa canga ashobora gukomeza kuba yofungwa, mu gihe by'umwihariko hari kugenda haribonekeza abantu bamwe na bamwe bari kuba baragenda barafungurwa, mu gihe kandi bari baratikatiwe imyaka myinshi cyane, ndetse nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba by'umwihariko ashobora kuzotungura abantu, akaba ashobora kuba yomurekura nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Cibitoki abagwayi barenga 150 mu gasho by'umwihariko kagenewe kwakira abafungwa bashika kuri 40. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeje kugenda biribonekeza mu babohero yo muri Kongo ndetse n'ahanga by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu gihe rero gafise ubushobozi bwo kwakira abafungwa bashika kuri 40, agashoka ka komisariya rero y'igipolisi c'intara ya Cibitoki uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi kari karimwe rero gushika muri uyu nguyu wa gatandatu ndetse no ku cyumweru
umwaka uheze Myandagaro abantu bashika kwijana na 59 harimwo rero n'abana bashika ku 10. Uburyo rero bafunzwemo rero nta ubushigikira kubwa baharanira agateka kazina muntu batabaza bavuga ko ari bararikomakomeye cyane. Kubwa amasoko yacu agiye atandukanye rero muri komisariya y'igipolisi c'intara ya Cibitoke avuga ko rero by'umwihariko ukuntu begeranye biteye ubwoba, abafungwa barara bahagaze bakanabura akayira rero bacamo kugira ngo bajye mu kazu ka sugumwe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umwanda mukuru rero ndetse na mutoya byose bikorerwa aho nyine kandi barahakwa kwandura indwara zifatiye ku isuku rice cyane. Muri ibihe rero hibonekeza iciza cy'urukushi rw'inkende, niko rero rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano atashimye kwidondora agaragaza akababaro ategwa n'iryo fungwa. Abenshi mu bafungwa bagwaye rero indwara zo gufungura nabi cyane nk'uko rero bivugwa n'umwe mu baganga twahasanze muri ibyo bice. Ugushigikira rero ako gasho nabo nyene by'umwihariko birasaba ko rero hotangwa hagati y'ibihumbi bishika muri 2 ndetse n'ibihumbi 5 by'amahera y'amarundi y'igiturire kugira ngo rero umuntu ashobore kujya kuramutsa umufungwa wiwe nk'uko biko biratangazwa. Mbere umufungwa rero wese ategerezwa gutanga amahera ibihumbi 50 y'buji nk'uko biko biratangazwa. Ayo mahera rero agabugwa hagati y'abapolisi n'abarongoye abafungwa nk'uko bitangazwa. Abo ngabo kubw'amasoko mu gipolisi rero bagirizwa ahanini cyane ibyaha bito bito nk'ubusuma bwo mu mazu ndetse no mu mirima y'ibiterwa. Mu gihe rero ikiringo cyo gufungwa rero by'agateganyo kitagerezwa kurenza iminsi kuri 14 mu gasho k'igipolisi, biramenyerewe kubona rero abafungwa bahamaze amezi 3 mbere ndetse na 5. Igiturire kiratangwa mu bice byose nk'uko amakuru ava muri ibyo bice bigaragaza. Bamwe muri abo bamwe mu bo mu miryango rero by'umwihariko ifunzwe bamenyesheje ko rero hari abacamanza bajya ibiturire bikabatuma rero mbere barekura rero abafungwa bagirizwa ubwicanyi cyangwa se ugufata abakenyezi ku ngufu n'ibindi byaha kubera yibye iteregine ngendanwa igugwa rero amahera ari munsi y'ibihumbi 50. Hari umuyabaga amaze amezi 2 rero muri ako gasho, niko rero bimenyeshwa akababaro n'umwe rero mu baharura agateka kazina muntu amaze imyaka 10 akorera mu mugwa mukuru rero w'intara ya Cibitoke. Asaba ashimitse rero abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe ubutungane kurekura abafunzwe atamvo ishemeye. Uwo aharanira agateka kazina muntu kandi ibyo ngibyo ashikiriza abihurizaho ko kandi na benshi mu bafungwa avuga ko rero by'umwihariko hari n'abahagarikwa bafungirwa ubusa atacaha bagirizwa kuba borakozwe. Abajyango, ababyeyi ndetse n'ababanyi babo bafungwa basaba abo hejuru gutuza iyo ngendo itabereye ni guhana bamwe rero mu bapolisi bajya ibiturire. Umushikirizamanza wa Repubulika muri Cibitoki avuga ko kandi hari ikibazo cyo kwiyunguruza kugira ngo rero abo bafungwa bamaze guciribwa imanza barungikwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Iryo bohero rikaba rero riri mu gisagara c'ubudandazi cya Bujumbura. Asaba buramatari wa Cibitoki kuhaserukira mu gusaba ubufasha abagira neza. Aba bagira neza kandi bazoshobora gufasha mu kunguruza abafungwa mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abafungiwe rero muri ako gasho, kuko rero gafise ubushobozi bwo kwakira abafungwa bari hagati ya 40 ndetse na 50, ariko igihe cishi by'umwihariko ako gasho kama karimwo rero abantu barenga 100. Umwe rero by'umwihariko muharanira agateka kazina muntu asaba umugwi w'igihugu wigenga ujejwe by'umwihariko agateka kazina muntu rero by'umwihariko kuhaserukira mu ntumbero yo kubahiriza agateka by'umwihariko k'abafungwa ndetse no gusaba ko rero abafunzwe mu karenganyo borekugwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
hari abadatinya kuvuga yuko rero by'umwihariko ibikomeje kugenda biribonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi neza neza ataho bitaniye n'akarenganyo gakomeje kugenda karagaragara mu mageraza n'amabohero muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bakaba bakomeza kugenda basaba yuko by'umwihariko ibihugu umubano bisanzwe birafisanye by'umwihariko woshigwa hasi kuko by'umwihariko atakintu na kimwe kizima uriko uragarura canga se uriko urazana muri rusange. Ubufaransa bwoba bugiye kugurira Ukraine intwaro mu mitungo y'Uburusiya. Guverinoma y'Ubufaransa rero yatangaje ko izagurira intwaro Ukraine mu mahera azava mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe ibingibi rero bitangajwe mu gihe Ukraine yari imaze imisi itabaza Ubufaransa ngo bwihutishe intwaro bwabemereye. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bwarafatiriye imitungo y'Uburusiya ifise agaciro ka miliyari amajana 3 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wabuze amategeko awufasha kuyifatira mu buryo bwemewe cane. RT yanditse ko komisiyo ya Euro rero yemeye ko miliyari imwe na miliyoni amajana 6 y'inyungu rero zavuye mu mitungo y'Uburusiya zakoreshwa mu kugurira Ukraine intwaro. Minisitiri w'ingabo rero mu Bufaransa ati komisiyo rero y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya rero yumvikanye n'urwego rukuru rushinzwe intwaro mu Bufaransa ko bokoresha ayo mahera rero bakihutisha kugeza intwaro za ngombwa rero muri Ukraine, ibisasu n'ubwirinzi bwo muri Ukraine biturutse rero mu nganda z'Ubufaransa biguze ayo mamiliyoni hafi amajana 332 kwijana bitarenze uyu mwaka wa 2024. Perezida Volodymyr Zelensky aheruka kubwira Abufaransa, Ubwongereza ndetse na Amerika ko bikwiriye kwihutisha gutanga intwaro bwemerewe iki gihugu ce kuko rero ingabo zananiwe kugumana bimwe rero mu bice zari zarigaruriye. Uburusiya bwo bwakomeje kugaragaza ko gufatira imitungo yabwo iri mu mahanga mu buryo rero munyuranyije n'amategeko ari ukwica amategeko mpuzamahanga ndetse byafatwa nk'ubujura nk'uko byakomeje kugenda biragaragara. Intambara irakomeye ndetse iranakomeje, ikaba ikomeje kugenda yibasira ibice bimwe na bimwe nga muri kino gihugu imbere mu gihugu ca Ukraine. Ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda byibonekeza mu miji imwe n'imwe ikomakomeye cyane ngaha muri Ukraine, ndetse Perezida Volodymyr Zelensky akomeje kugenda ashimangira ko by'umwihariko ingabo ziwe zikomeje kugenda zirananirwa ndetse zikomeje kugenda zirahura n'umuriro w'ibisasu binemere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icakora avuga yuko ingabo ziwe nazo ziticaye ubusa kuko zakomeje kugenda zirotsa igitutu ndetse zakomeje kugenda by'umwihariko ziragaba ibindi bitero bikomakomeye cyane imbere mu gihugu cyane imbere mu gihugu ca Ukraine, imbere mu gihugu c'Uburusiya, dore yuko by'umwihariko ibisasu biremere cyane biherutse kwibonekeza mu karere ka Kursk, ndetse aka karere kakaba by'umwihariko karamaze kugenda kigarurirwamwo ubutaka n'ingabo za Ukraine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuko kandi bikomeje kugenda biravugwa, Ukraine ikomeza kugenda irasaba inkunga y'intwaro ziremereye cyane ndetse zinarasa kure. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kutwumviriza muherereye ijya nino ku isi. Ni Burundi News TV imbonesha kure imwe rero dende mubandanya kumviriza amakuru akomeye cyane baravugwa ugendanye politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Dusubire mu masaha ari imbere.